Manirakiza Valeri niwe yaraye asubiye kwizegwa ngo arongore ishirahamwe ry'urukino rwa judo mu Burundi. Aho hakaba hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 26 ntwarante umwaka wa 2022. Habimana Hassan nawe akaba yashoboye gutorwa nk'icegera c'urongoye ishirahamwe rya judo mu Burundi. Mpendangano Focus nawe akaba ari umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe. Nayo Inankima Riana akaba yatowe ngo abe umunyabigega. Harerimana Mireye akaba yatowe ngo arongore judo y'abapfasoni ngaha mu Burundi. Valeri Manirakiza atubwira ivyifuzo vyiwe kuri judo mu Burundi inyuma yo gutorwa ngo arongore iryo shirahamwe. Ibikorwa rero mugiye kunshinga mweje kunshinga si ibikorwa byoroshe. Nibikorwa ntegeza kuzofashanyamo n'abandi. Abo rero tuzofashanyamwo harabo mweje gutora akaba ari secrétaire général adjoint nabashimye nahone na trésorier général adjoint bose nabashimye kona mwashoboye abo nari niyumviriye ko abo komite yari yumviriye kona mwabatora abo ndabashimye cyane. Burya igikorwa cya judo ikaca ama federation sumuntu wabagikora sijya komite ibeje gutorwa igikora bonyene ariko hari abandi bantu benshi bo muri judo bamufasha mu bikorwa vya misi yose ahubwo bakora n'akazi kenshi batuma ibikorwa twishinze bizotera imbere. Icyo dushira imbere kandi tuzoshira imbere muri judo n'umukinyi. Umukinyi yariko aritegura dushaka ko ashika ku ntambwe nininya cyane ko ashika ku ma Olympiade. Ubu tumaze kugeraho ma Olympiade abiri tumaze kurungika umukinyi umwe ariko twifuzaho tuzorungika babiri canke batatu. Kugira ibyo bishikire hari imigambi nabo dukorana ucushira mu ngiro tuzogibishira mu ngiro aba-entraîneur aba-president ma club abandi bose bafasha bose kugira ico kintu tugishikeko. Ni haye objectif niniya cyane yo gushikana muri Jeux Olympiques batatu. Nuvuye ko kugira aho twashikire tuba twaragize imimenyerezo myinshi ama competition menshi iba ngaha iba muri akarere iba no kwisi. Hanyuma namwe muze dufashanye akazi guteza judo imbere ataba dusize inyuma kandi tubandanye judo ikwire ubuyakwe mu ntara zose ishike no ku mitumba yose. Ico nico gikorwa kindi tuzoshira imbere kubera hariho aspect novuga ni sportive yuko dushika kure, hariho na aspect yuko judo ikwira hose uca wifuza ko umunsi izoshika makomine yose hame doshike no ku mitumba yose kuya tuba tuvuga muri zindi nkino. Murakoze tugirwa. Tworangiza tubamenyesha ko ayo matora hari hitezwe abagera ku 28 ariko abashoboye kuhashika bakaba bagera ku 21.